inkuru mwana, ndabaha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Jewe Ntafatiro Patrice umusongore canke umumana, ndi niteka ryo kubasaba ngo muze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Ihiganiro ni 73 c'ivyigwa vy'ikirundi YouTube, kubera hariho ivyigwa vy'ikirundi c'abarundi WhatsApp. Uno munsi rero hariho akabirya, kuko uno munsi niho twiga ingene abantu batunze kera bambara. Nukuvuga abaganwa, abatware n'abami ingene bambara, hanyuma kandi n'ingene abamikazi canke abatwarekazi canke abaganwakazi canke abagabekazi ingene bambara. Nivyo rero tugomba tubone rero uno munsi n'umunsi wa kataraboneka. Hama ibi vyigwa nkaba nabitanguye kubera ko no kuri WhatsApp naragerageje gusigura ingene kera bambara, ingene impuzu zambagwa, kubera nabonye abanyeshure bo kwishure mpuzamakungu ry'i Bujumbura, Ecole Internationale de Bujumbura, hari ukuntu bari biyambitse kutariko igihe bagenda kuraba akaranga bumenyi, ariyo bita diplome mu rurimi rw'igifaransa. Ubu rero ngomba guhamagara uwa mbere aza nkamwambika nk'umutware, nk'umuganwa, nk'umwami canke uwundi muntu wese yaratunze kera. Parfait représentant Bonwa, nushike hano. Aho arashitse rero. Kera uko abantu bambara impuzu ntibambara nk'uko mubona ameze, nukuvuga ko atarakimwe baba bambaye. Mugabo zishaka gufata umuhungu wanje ngo ndamukura impuzu nk'uko babigira kera, kuko ngaha nta nakimwe yaba yambaye no hasi, kandi nta nakimwe yambaye. Ikintu rero cambe na mbere yambara nukubanza kubimenya. Ivyo tugomba tugire ni ibimenyetso. Jewe sinashoboye kubironka neza kubera je simba mu Burundi, none reko ntaba mu Burundi je nagerageje kuraba ingene no bigenza. Hariho akantu kameze, novuga ngo kameze nk'izaga mavi, kameze nka jupe, niko umuntu akuze yambara. Novuga nti reka nshishe yirya gutya kugira ngo umuntu abone kumengo ni nukuvuga yarakambara akagashika nko ku mavi nyene nkuko nyene. Ngomba mfundikanye ino kugira ngo bise nk'ivyerekana ko ari nk'agasaga mavi. Hanyuma rero ngaha tanya maguru, aha rero haraho baca bafatanya gutya kugira ngo muribuka ko ngaha hafatanye hose. Hari igihe ngaha baca bafatanya kugira ngo nk'iyo umuntu ariko ariyirukanga, urumva nta ahishe, novuga nti ahishe ubusa bwiwe. Hariho abahafatanya ngaha n'abatahafatanya. Batahafatanije ntaco. Iyi mpuzu rero niyo bita indabe. Kubisanzwe yaba yirabura ikongera ikera, nico gituma bayita indabe, ko ni nk'impuzu zo muzi, ni nk'ikareso dufate. Hanyuma rero yambaye iyi mpuzu ya mbere yayambaye, nukuvuga imeze nk'akajipo nyene, hanyuma agapfundikanya. Yaca yambara rero urubega rwa mbere. Urubega rwa mbere rero nibwo ngomba ndamwambike. Hanyuma izi mpuzu sinazigoroye, igituma ntazigoroye nuko n'impuzu zabo hambere zaba zifise imipfunyunyu, ntizaba zigoroye. Nico gituma rero uru rubega ngomba ndarumwambike gutya. Novuga nti urubega rwa mbere iyo ari umuntu atunze gose yaraheza akambara imbega zine. Ubu rero jewe ngomba nse n'umwambika nkuko umengo ariko yambara imbega zibiri, hama ndaza kubihindura. Nukuvuga ubu urwo rubega rero rwaza guhisha, novuga nti imbavu z'ukubamvu, hanyuma rigapfundikirwa ku kuryo. Ni bingize gutya. Mugabo gutya kubisanzwe ukuntu nagize ni si vyiza neza. Ari umuntu yambara imbega zibiri yaca azambara gutya, yaca zambara zibwiriza gushika hasi gose, yaca zambara zishika hasi gose kandi rukamwegera. Nukuvuga ni nkuko niko novuga. Aho nuko niko vyaba bimeze, rukamera nk'urushika hasi. Uru n'urubega rero rwa mbere. Urubega rwa kabiri yaca yambara, nukuvuga yaca anyuranya nka burya ko abavuzi b'ingoma nyene. Kandi rero urubega nibwo rwitwa umuhivu, nukuvuga rwaca ruzuku
ndahiriwe rwashitse amaja hasi. Nukuvuga aha ngoma mbanze mfatira ngaha. Nukuvuga ngo gwitwa umuhivu. Baca bashirako rero umuhivu nubu. Uwo muhivu rero nukuvuga ni wava mu vyamwa vy'umubondo canke rafia mu kilatini abagomba kubimenya. Nico gituma rero jewe njenda gushirako imbisa. Baca rero bawupfundikira ngaha. Nico gituma urubega gwitwa urubega rw'umuhivu. Hanyuma muramenya urubega rw'imbere gwitwa umugumya kubera nibwo rugumya ubushuhe, kandi urwo rubega barusigariza amatwi. Nukuvuga nk'umuyaga uri kurahuhura, umuyaga uri kurahuhura wahuhura gutya. Nico gituma ca cese ntafatira Patrice yandika ngo abagabo ngo imbega ngo n'imitamana, novuga ngo amatwi ngo yaja hirya no hino, ngo imitwe yaja hirya no hino, kwaba ari ukunkozana umuyaga agahuha, byaje biboneka kume namatwi canke niki. Aho kandi no ngaha nyene harabwiriza kurusigira amatwi. Aho rero kigiye ngaho nukuvuga hari ikindi kintu yaca yambara. Muravyibuka ko jewe navuze nti je simba mu Burundi, iyo nza kubamba mu Burundi nari kuba nazanye impuzu z'ibiti. Impuzu z'ibiti ndazifise nanze kuzambara, mugabo nzozambara umunsi bizokenerwa. Nukuvuga uru rubega rwa kabiri rugiyeko ni ipfundo. Nukuvuga umuntu asanzwe, umuntu atunze bisanzwe, agiye ibwami, agiye hehe, yaca yambara gutya. Hanyuma rero hari ikindi kintu yacaronka icumu. Kuvuga iri cumu ni rya Rwaya Kigabiro, umugabo wavuze ibingoma biwanje ryarononekaye gatoyi, mugabo urabona ko ari icumu ryiza. Iri cumu rero niryo rero yaca agenda yitwaje. Umuntu atunze yabafise amacumu abiri. Yabafise icumu ry'urubanza, akaba afise kandi n'icumu ryo kurinda inzu. Icumu ryo kurinda inzu rero niri naryo ni icumu bampaye bariko baranyambika imitamana mu Burundi, kugira ngo uzane icumu urikura muri kana mu Burundi urizana ino baraheza bakarica nko gutatu. Uko hariho n'uwundi murinda uri harya. Aho iri cumu ndayitwaye kubera niryo muhira. Aho iyi mpuzu rero ngo ndamwambike nayo nukuvuga urubega rwa ndamwambike gwitwa umutamana. Intango yawo ni gihe umuntu dufate w'umukungu ariko aragerageza ko umushinga ntahe, ni impuzu bamwambika. Kubisanze mu kuyimwambika bayimwambika uku bakamuvugira ko amajambo. Ewe novuga nti wewe bonwa uragiye mu mutamana bukuba abashinga ntahe, uratangiye kumira akabuye k'abagabo, niryo banga warimena rize rikumeninda. Nico gituma bamuha umutamana gutya. Uwo mutamana rero nukuvuga bacusura gupfundikirwa ngaha. Nivyo ngomba ngire. Kubisanzwe abakera imbega za mbere nizo zagwebera hasi, hanyuma izo haruguru zikagenda ziba ntonto, canke izo hejuru zikaba arizo ziboneka gose zishika hasi, hanyuma iza mbere zikaba arizo zisa niziboneka. Aha rero ngiriza kudendesha gose kugira ngo izo mbega ziboneke. Ni nkuko umuntu yoba yambaye ubukomo bubiri ntiyoca ahisha kambere. Nuko rero niko aca bwiza kwambara bikaboneka. Hanyuma umuhivu ubwiza bw'umuboneka nico gituma nakihije hejuru. Aho nukuvuga izi ni zirabaye, hariho umugumya, hariho umuhivu, hariho umutamana, hariho rero novuga hariho urubega rwa nyuma. Uru rero akarenzo ndagwita urubega rw'akarenzo kuko n'urwarenzwako n'abantu batunze gose. Abantu batunze gose nibo baheza bakaca bambara zine. Nukuvuga kwa kundi nyene umuhivu ubwiza kuguma hejuru, uru rubega rubwiza gusamba cyane gusumba zose kugira ngo nizambere ziboneke. Nuko mugabo nubundi umuntu ariko arapfundikanya urubega abwirizwa gusiga ya matwi. Nuko rero aha rero arambaye neza. Hariho rero ikindi kintu atarambara. Yarambara igihete yaracambara igira imbere. Yarambara igihete, naje ndiko ndamwambika igihete.
aho ico kigiye ngaho kuvuga igihete aracambaye, kandi abagabo bambara igihete kimeze gutya na abagore bambara ibindi narinda gifise mugabo ico kiri c'abagore ndaza kucerekana hanyuma. Aho rero yarongeraho kandi n'ubuyeye bwo mwizosi umugabo yarabwongerako, nibwo ngomba ndamwongerereko. Ibi ni abantu batunze gusa, abakene ntibashobora kubironka ibintu kubera byaba ari ibintu bizimvye gose. Aho hariho kandi ikindi kintu yabwiza kwambara, yarabwiza kwambara iki cari igihete, yabwiza kwambara igitako naza gitagitoyi. Yarabwiza kwambara igitako mu mutwe, ntaco nukwerekana hari ibindi bitako nsanzwe mvise uko biri kose yaca yambara n'igitako mu mutwe. Ikirere cyo cyafata umugara bariko baravuna ihunja, nuko intore ziko ziravuna ihunja basimba bagira gute, nico cyabwiza gufata umugara ku mutwe. Aho ikindi kintu rero yambara, yarambara dufate ndagafashe ko woba ari umuringa. Umuntu yarambara umuringa. Umuringa rero waba ari umuringa w'umujumbu, waba ari umuringa w'umujumbu, no kuvuga ibintu bikomeye gose. Nuko aha rero ndahije kwambika nagize ikosa, ndahije kwambika rero umuntu w'umutunzi gose. No kuvuga muravyibuka musi hariyo indabe, musi hariyo yayindi muravyibuka, raba kuva hasi, no kuvuga musi imbere ziri impuzu zose hariyo indabe, hanyuma haca hajako ururubega rw'umugumya, haca hajako ururubega rw'umuhivu, haca hajako umutamana, haca hajako umutamana, hanyuma haca hajako akarenzo n'ibindi rero, igihete, ubuna, novuga igitako n'igihete. Nuko rero wewe rero nuze ngaha, hanyuma ubu rero ndahejeje ivyerekeye ku nuze ngaha. Aha rero uyu n'umuntu atunze bisanzwe. Ubu rero hari ikindi kintu cagahana uwundi muntu yacarenzako, urushato rw'ingwe. Nukuvuga uyu muntu rero yaba ari agahanambwa yatunze agatunganirwa, yacarenzako rero urushato rw'ingwe canke inzobe canke iki. Nago rero baraheza bakarupfundikanya, barupfundikanije rero bakaca barurenzako hejuru. Raba ingene uwo muntu yambaye. Hanyuma rero kugira ngo ibi rero byaba ari by'abantu bakeya gose nka 3 canke 4 bishe intare canke bishe intambwe canke bishe inzobe canke bishe iki. Nuko rero niko uwo muntu yaba yambaye rero. Urinze ubona umuntu yambaye gutya, nukuvuga ko nta umuntu numwe banganya itunga, nta muntu numwe. Nukuvuga ubu yararengeje kubera arafise n'urushato rw'ingwe yishe, n'urushato rw'inzobe canke imanzi, cyane imanzi abazokurikira nibo nzobereka urushato rw'imanzi. Wowe rero reka tubanze tugeze ngaha, genda ureka ntumeko mushikawe nawe. Aho rero uri umukobwa wanje rero bumwe Mahidi Senacre yaje nawe ngomba renda mwambike nk'umuganwakazi, umana mwambike nk'umutwarekazi, ngomba ndamwambike nk'umwamikazi canke umugabekazi. Aho rero nukuvuga ko intango ya byose, umutwarekazi, umwamikazi, umugabekazi n'umuganwakazi, hari izindi mpuzu bambara, mugabo sene kumubwira ngo akuri impuzu nkuko kera baba bameze, mugabo ngomba kuza ndabereka buke buke muraza kubibona. Intango ya byose nukuvuga musi barambara impuzu yitwa incence. Aho nukuvuga rero iyi yaciba rero incence. Ni incence kuko nuvuga nti ni incence ubwa mbere na mbere umukobwa asanzwe, umukobwa akiri muto yambara ince, kubera ince yabigarukira nkungaha kabara akantu gatoyi, kabari nk'akantu bimwe bita mu gifaransa sujipe kagira nkungaha. Incence riragenda ni igishika kubisanzwe, yari gushika ngaha aha kuntuze ku mavi, yari gushika nkungaha, mugabo ko twaronse igera ngaha nuko nyene
iyi rero niyo yambara munsi. Iyi mpuzu rero nukuvuga novuga ngo ari nka sujipe. Niyo rero tandukanya amaguru. Niyo rero umukobwa yashobora kuca agira nkuku akabaririra ngaha kugira ngo imere hafi nk'ishoka maguru kugira ngo ibe nka kilote. Ari hamwe kumbure ariko ariruka ntihagire ikintu kimwononera ubuzima. Bamwe barapfundikanya ngaha bakabarira ngaha canke abandi bakarikuku. Kubera igituma nuko ari iyindi mpuzu ngoma ndabereke. Nukuvuga muribuka ko nababwiye ko umuntu uzeyejewe mba muri Canada, kumba muri Canada rero hari ibintu ntafise. Baca rero bambara hejuru baca bambara ipfundo. Iryo pfundo rero mu kuryambara iyi mpuzu ni ndende gose. Oya ndende gose ntishobora kumukwira nkuko jewe ndabishaka. Nico gituma mbwirizwa kuyikora ukundi ninge. Nukuvuga hindukira rero wewe. Hindukira. Nukuvuga baraheza rero bagapfundikira inyuma mu mugongo. Baraheza bakayirenganya ko gutya. Hariho izo bapfundikanya gutya. Hariho impuzu baca bapfundikanya gutya. Bagapfundikanya gutya nka kujya kw'abantu bo mu Buyapani. Bakaca mbere barashya ko nakantu ngaha. Mugabo ko ngaha inyuma iyi mpuzu yaca imera nabi. Aha ngomba ndamwambike ukundi. Hindukira. Ngomba ndamwambike ukundi. Akira umugozi kabicishemo. Nuko umuntu yazaragira kugira ngo ishike mu rwambariro neza. Aho rero uburenda ronse impuzu yo kumwambika rero neza. Muti gute? Nukuvuga nshada mwambika gutya ngacisha haruguru y'amabere. Murabona ibere giwe niri baca bapfundikira haruguru y'amabere. Aho ubusaki bwawe bugire. Nukuvuga nkaca rero hindukira inyuma. Hanyuma nkaca rero ngira nka kurya bagira imvutano. Nukuvuga umuntu akarenganya gutya naho akarenganya gutya hanyuma hindukira rero gutya. Kumbure sinoheza ngo nje mfundikira ngaha, reka nze gufundikirira ino. Ukuvuga impuzu hamwe iguma. Ndiko ndapfundikanya kugira ngo impuzu nyene igume kugira ngo impuzu ntizikenyuruke. Aho ndahejeje gupfundikanya. Iri rero niyo mpuzu yitwa ipfundo. Iriyo mpuzu rero yita ipfundo. Nukuvuga muravyibuka aha nukuvuga nta kimwe cyakiriho. Nukuvuga ngaha nta mpuzu nimwe yabiriho aha yabapfutsa amabere. Muribuka ko munsi hari impuzu yakenyereye ngaha ni yancenche. Nukuvuga ni nka sujipe. Kandi noneho abakobwa iyo bari abagore iyo bari mu kwezi hari indi mpuzu bashira yo munsi ya yayindi kandi. Mugabo iyi rero iyi mpuzu iyo munsi niyo ncenche ni nka sujipe. Hanyuma umuntu akasha yambara ino mpuzu. Aho rero ntiyaba araheza. Murabona asa n'ufise ubwambure ngaha. Aha hose harambuye, harambuye no mu mugongo harambuye. Yaca yambara rero nka ya mpuzu nereka na hamusaza we nkavuga ngo numutamana. Yaca yambara rero umutamana. Uwo mutamana rero kwari kugira ngo ari hamwe akanye canke ari hamwe ngaha hakanye kugira ngo ashobore kuca rero yambara neza. Kurayo ntuze uwo muntu wawe. Aho gutya rero ni gutya. Aha rero umutamana rero nuko waba ari munini gose niwo rero baheza bakaca bagira gutya bakaca bipfuka gose. Nukuvuga abagore bakenye nino mpuzu ntayo bashirako. Bambara gusa kagacenche bakaca bambara kandi kantu kaca kaduga gutya novuga ngo gahisha amabere gusa. Nivyo baca bagira abakenye. Mugabo muribuka iyi mpuzu yagugwa amahera menshi cyane. Iyi mpuzu yaragugwa nk'inka.
ndaza kubabwira neza izi mpuzu mubona ni izi zonyene novuga izi mpuzu zonyene ni nkinka nka 10 kugira ngo ushobore kuzironka ndiko ndabivuga uko womengo ni impuzu ntagera kugura oya kugira ngo uronke impuzu incense uronke niye yiva ngaho igashikino ni ikintu gikomeye hanyuma reka caronka rero impuzu rero umutamana azanye nari arishirako gutya kugira ngo ari hamwe yobakanye ntaco reka tugume tugira gutya. Abagore rero hariho ibindi baca bongerako hano ntavyumvise baca bongerako imiringa jewe nasavye umukobwa wanje nzanira utuntu turimwo utuntu dusa n'umutwe tubenje twerekana ko ari umujumbu. Ubu rero yambara tubiri hirya yambaye na tubiri hino twerekana ko ari novuga nti imiringa ibiri, iyi ni imiringa ibiri niyi kandi n'imiringa ibiri, nkuko yari gushaka kwambara umuringa muniniya umwe kuko umuringa kubisanzwe waba ufise umuringa w'umugabo waba ufise uburinganire bungana uku umuringa nawo w'umugore wabungana nkuko nico gituma rero urumva ni tubiri nitwo yambaye aho ivyo bikaja ngaho nukuvuga hari ikindi kintu yabwirizwa kuca yambara. Umugore rero ntiyambara igihete kimwe, umugore yambara ibihete bibiri, cyo gituma ngomba banze kumwambika kubisanzwe ndafise ico gihete ndagifise ngaha mugabo nta kirundi ndakibura yabwiriza kwambara yabwiriza kwambara ibihete bibiri. Icambere yabwiriza kwambara igihete kiva mu gifyera co muri Tanganyika canke mu kiyaga bimwe bita ko kiyaje nze yambara ndagifise ngaha nzokibirika hanyuma nukuvuga aha rero ngomba ndamwambike ico ni cambere. Abagore barambara bakaruha bakambara byinshi gose je gusa ivyo nashoboye kuronka naronse bibiri nivyo ngomba ndamwambike mubura kubera umukobwa wanje aratunze gose aho nukuvuga ngomba kandi amwongere n'ikindi nukuvuga barabitondesha kimwe cegereye nuvuga nti kimwe cegereye izosi ikindi cabwiza kuca kidenda kandi urambwira ndakoniga urumva rero nuko ahansubiyemo kubera nanihenze aho niki kandi akongerako nukuvuga barongera ko gushika bika 5 6 7 8 bingahe byava kuko umuntu atunze nuko adatunze aho rero nukuvuga yarongerako nk'umuntu nze nk'umwamikazi umukobwa wariri ku mutima na mwezi gisabo wafise bitanu bigera nko ngaha byareze bigacundeba aho nawe nyene hari ikindi yarongerako kandi ubuna rero bwari buzimvye nimwibaze ngo nubu ubuna bwari buzimvye bwava muri Tanzania bwava muri Zanzibar udafise impene zibiri ntiwashaka kuronka nkaka kantu impene mu Burundi nkeka irashikana ibihumbi 300 aka kantu urashaka karonka udafise impene zibiri kandi impene zibiri ntugire ngo bwari ubutunzi buto n'ubu ndetse n'ubu mu Burundi impene zibiri n'ikintu gikomeye aho akongerako yongeye ko rero aba muribuka arambaye imiringa ibiri. Abagore rero barambara ubuna nukuvuga barambaye ngaha bo rero bambara aha ni bya bindi usanga abavuzi b'ingoma baza kwambara baza kwiyambika bobo bambara ubuna ngaha nibwo ngomba ndamwambike ngaha murabe umva yene barashatsa gose muribuka ngaha nta kiriho iyi aka huzu yambaye nta kiriho nukuvuga iyi mpuzu nije gufuka ngaha nukuvuga aha ndamushiriyeko birashobora kutafata neza ivyo ntaco kuko je ndiko gusa ndereka abarundi ingene kera abantu bambara arambaye umugore ndaza gusubira kugira neza umukobwa ntiyambara umugore ntiyambara kamwe yambara ku maboko yose nico gituma ngomba ndamwambike ku maboko yose tubiri aho nongaha kandi yaraheza kambara nukuvuga aha umuntu z'umugore atunze yarambarira novuga nk'imiliyoni 2 ku kuboko uno mwaka ibintu yambaye gusa byoshikana miliyoni 2 kuko nkaka ni impene 2 aka impene 2 aka impene 3 aka 3 zimaze kuba impene zingahe ufata rero impene nka 200 umugore aba yambariye ari umwe nukuvuga nabara abantu batunze gose none umuntu adafise n'inkoko muhira
hanyuma wewe ugasanga umugore wawe yambariye impene 200 wenyene, impene yambariye ivyogura impene 200, ntumva ko ari ubugesera aho ndahejeje kumwambika rero mugabo yabipfuka mugabo kugira ngo abagore nyene berekane yuko batunze baraheza bagakuma gutya kugira ngo ubone neza ko batunze nyene akakwerekana ubuye bwiwe aho. Hari ikindi kintu rero umugore ntiyabaraheza kwambara, hariho bamwe bavuga ngo barambara ngo bitako ku mutwe, ivyo nivyo mu ntara z'iruhande y'u Rwanda baca bita ngo nabatega rugori bakambara ibitako. Abagore mu Burundi nta bitako bambara, nukuvuga byagiye kuzanana biza biva amaja mu Rwanda. Ubu rero umugore yaca yambara ikintu bita inyerere. Inyerere rero yazambara ku maguru, nico gituma ariko arambara impuzu ntiyashobora ku akakantu kara neza cyane akantu keza gose, nukuvuga karerekanye ko uyu muntu ari umutunzi gose raba, nukuvuga inyerere zava ku hindukira gutya, zava kuntuze kwijisho ry'ikirenge, iri ni ijisho ry'ikirenge, inyerere zava ngaha zikaduga gushika ngaha, nukuvuga iki gice cose caba ari ikinyerere gusa. Je izindi zonyerere na ronse, urumva ibindi ntavyo nashoye kuronka. Nuko mugabo ari naja mu Burundi ndazi ko nzobigura nkabizana bikaba byinshi cyane, hama nkazogira ikigani barabishira ko byinshi kuva ngaha gushika aho inyama ya kibizi itangurira. Mugabo sinzi ngene babigenza rero mu Burundi, hari abakobwa n'abagore batagira inyama za kibizi, ukuguru kuduga uko nyene ingene baheze bakabigenza kenyera umbazi aho nuko nyene niko twereke gutunze ndeke nabereke nuko nyene aho. Hariho n'ibindi bambara ubundi buyebwo muntu ze mu nda, urumva ivyo navyo nzobigira hanyuma. Nuko rero niko bambika umwamikazi niko yambara, nukuvuga ehera ikirezi kimwe, ibirezi bibiri bakabandanya n'ubuna ngaha n'ubundi oho bwabo ndeka kavuye gakoroka n'ubundi okay, n'ubundi rero ngaha urumva rero yabafise igihe ikirezi kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, agashirako kandi n'ubuyeye n'ubuna, hanyuma agashirako n'ubundi ngaha bwo kukibeba, agashirako n'imiringa, iyi n'imiringa, hanyuma kandi akambara n'inyerere ku maguru nyene, sinzi ngene vyagenze, n'inyenyere ku maguru nyene zifise ubuntu kamwe, tubiri, dutatu, tune, urumva yambaye inyerere zimwe aho rero. Nuko ubu rero inge muhamagarire wa muhungu wanje rero nawe agaruke rero murabe abantu batunze ingene bambara. Hanyuma narone n'impuzu igomba gusa gutya nyene, igomba gusa n'urushato rw'ingwe cankwe urushato rw'inzobe. Nuko rero uyu no mu kuvuga kiri cerekana ko batunze gose, kuvuga barashaza ndabira barashaza gose ndabire barashaza gose bebeto twereka ubutunzi aho nukuvuga uko niko bashaza rero. Hanyuma nuko jewe rero nico kiganiro narateguye mu kubabwira, kuko nukuvuga urushato rw'intare canke rw'ingwe canke cyane rw'imanzi. Imanzi igituma imanzi ariyo ikomeye gose nuko yiruka cyane kandi kinyegeza, ushoboye kugeminya imanzi wabura umuntu akomeye gose, umuhiga akomeye bashare bayirenza ko. Hanyuma nibi byose byerekana ko ari abantu rero bakomeye. Hanyuma rero iki nico kiganiro nateguye, kubisanzwe n'Imana tuyisenga ngo tuje mu ijuru. Nawe ndaheje kukwigisha, komeze kukwigisha rero nawe irabico gukora, nufyonda wanditse sabone kugira ngo igihe cyose, kugira ngo uje mu bantu bakurikirana ivyo nkora, nufyone kuri ugakengeri kugira ngo gafyonze igihe cyose ntanze ikiganiro nkigenda zaho gikurikirana ku mugoroba, kugira ngo nawe ukironka.
nufyonda handitse like canke eme canke niwashaka kugira na gutya birakuraba mugabo uza kugira gutya kubera wavyumvise vyumvirize hawe mugire gutya ntaco ntaburi kintu gisigara uri kurumviriza ibintu vyiwanje ni nkaho wogenda ahantu bacururiza ibintu bimuga neza parfum ntushaka gutaha utamota neza naho uwo moto no tumwe ubuvuye aho hantu wewe rero wafu mugira gutya mugabo wavyumvirije ubwa kane sangiza abandi kuko najewe ivyo nzi mu mutwe sinavyigumijemo nabigusangije ubwa gatanu nunsange kwikete muravyo ica abarundi akabehegema irakaburungu.com ngo unterere canke biramazinda yari umuronzi canke umuhishuzi ntafatiro Patrice umumana canke umusongori yamuka mu gihe tagihe tumwami n'abagabo ku mutumba wa Muremera mu ntara ntwaro ya Gitega mu Burundi ubu rero ngomba ngusezere rero kuko ubu bisa nkuko umengo nivyo ari mu cyongereza avuga ngo live ubu rero ngomba ndagusezerere naje mvuga nti